Ikaze mwese bakunzi ba Burundi TV, ego kuri channel yacu ni Burundi TV ya YouTube, na page yacu ni Burundi TV. Rero guys, twagomba tubasabe umuntu wese mu cyubahiro iwe adufashe akande subscribe, akande na share, akande na partage, akande na comment kugira abandi babashe kubibona. Guys, kuri YouTube twabasaba mugire share, mugire subscribe, mugire subscribe mubidufashe kugira mukoze. Rero guys, ikigo cy'uyu munsi tugiye kuraba ukuntu ushobora kubona kode ya Facebook y'umusheri wawe cyangwa yawe. Ego guys, urashaka kuba umusheri wawe wikeka yuko ashaka kuba yandikira abandi basore kuri FB ariko ntabimenye. Rero uyu munsi nivyo tugiye kurabira hamwe, ivyo ngiye kubereka turaja kubiraba. Ego urashaka no kuraba konti y'undi muntu yiwawe, urashaka kuyibagira warayikonegise nk'ifone kanaka kibagira kode pin, ibyo byose turaza kubona ukuntu bibona. Ego rero biragusaba yuko uba warateresheje iyi application mubona ngaha, iyi application ya Google Chrome. Biragusaba ko uyifise kamena yibereka application nimubona ngaha, biragusaba kuba warayiteresheje rero. Okay, tugiye rero kuraba mu kigo nyizina. Ariko guys, mukande subscribe kuri Facebook na mukande share. Rero guys, ahantu urarindira ko biza kurondera ucuzuka kanda mwabona umurongo ngaha mubona, maze gukandaho ucuhita uza ino muri parametre ari mu cyongereza ni settings, uhita wizira ukakanda, maze kwakanda ucuhita uza ngaha, ucuhita uza ahanditse password ngira mubona ko yobaraha, nihe ucuhita uza ukinjira. Maze kwinjira mubona yuko ata kode n'imwe iri yaregistre guys. Ariko rero reka mbereka gato muntunge gato, ndabereka muntunge ndabereke gato, ndaja kubereka ngira guys, murabibona ndibaza nubwo bimeze uku mutwihanganire, nibwo buryo dushoboye gukoresha, muraza kubyihanganira nge gato, mutwihanganire gato tugishyire ibintu ku rutonde neza. Rero guys, ngira murabona nuko ibintu bimeze. Tugiye kuraba dukoresheje twifatishije iyindi telefone. Guys, turabandanya gato. Ngira nibaze ko mubibona. Rero guys, turaja kurondera Chrome, ngira murayibona hano, maze turahita tuyikandaho. Tumaze kuyikandaho twababwiye ko tuja ino mu tuburungu dutatu, akaba ari tuno mubona ngaha, tumubona ngaha
dukora aho, maze turahita tudukanda. Tumaze kudukanda tuje tuza kuri settings murayibona iri no munsi, maze nayo turayikanda. Okay kuyikandaho rero okay guys, tumaze kuyikandaho rero guys, tumaze kuyikandaho duca duhita tuza tumanuka. Urabona aha handitse password ngaha mubona naha ngira murahabona, duce tuza gukanda. Okay, tumaze kuhakanda duca tumanutsa gato, tukamanutsa mubona yuko password za Facebook zamaze kuhagera. Zimaze kuhagera duca duhita dukanda nk'akarorero igira kabiri, ariko mubona yuko zaje. Duca duhita guys dukanda mu kano kantu mubona aka karaha kameze nk'akajisho, turagakandaho. Tumaze kugakandaho baca badusaba dushyiremo shima yacu, turayishyiramo. Mubona yuko izina vyose vyaje, ngira murabibona vyose, ngira murabibona yuko hano vyaciye biza nk'akarorero guys. Urabona ko nimero ari izi, ariko kode nayo ikaba ari iyi, ngira murabibona. Okay rero guys, yari example. Turaraba ku wundi agira kabiri, nawe turamuraba akarorero. Turahita dufyonda kuri ka kantu k'akajisho, kubera twamaze gushyiramo code pin, bica biza nta kibazo n'imwe. Urabona ko code na nimero ushaka kubibona mu gihe wikonegise mu telefone y'umuntu kanaka, ari nka shiriwe yari konegise iwawe, cyangwa ukaja mu telefone yiwe, ushobora kubona ivyiwe vyose ata kibazo na kimwe. Rero guys, icyo twagomba tubasabe kandi mukande subscribe mubidufashe. Ariko guys, mukozi turabinginze muje kuri chaîne ya Facebook, ego mugire followers, mugire partage na comment, mwaba mudufashije. Okay, naho utaha umunsi mwiza, Imana ibahezagire.